Sangwa amahoro nshuti mukunzi wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri ubu munsi w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye, hoba mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ku murwa mukuru wa politike i Gitega, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Muyinga, mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Bururi, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri no mboneshakure. Namwe mwese mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndabahaye kaze. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mboneshakure. Ngaha nyene tubagezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'amagara y'abantu, hoba mu gisata ca politike, hoba mu gisata c'indero, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Utegerezwa rero kubana natwe. Amakuru y'uwu munsi haraza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Turababwira ko mu ntara ya Rumonge hari umugore apfunzwe kubera kuniga umwana. Estera Nizigiyimana w'imyaka 27 apfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi co mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku munsi wa mbere uheze kubera kuniga umwana kandi yabiteguye. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu turi bubagezeko mw'idonido y'ano makuru. Nayo kandi mu yariko aravurwa mu gisata ca politike nuko umurwi w'abashingamateka ba seneri babujijwe kugira ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Igipolisi carabujije kuri ubu wa kane mu gitondo abashingamateka bo muri seneri kwinjira mu ngoro y'umugambwe wabo kugira ngo bavugane n'abamenyeshamakuru nk'uko vyari vyateguwe. Imvo zatanzwe ni ugushira mu ngiro amategeko avuye hejuru. Navyo nyene muraza kubikurikira vyose uko vyakabaye mw'idonido y'ano makuru. Sayo gusa kandi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi turaza kubabwira ko ibitigiri vy'abashurashuzwa ku nguvu biguma vyiyongera mw'ikambi y'abateshejwe izabo yitwa Rame de Dieu. 23 basambanijwe ku nguvu bagizwe n'abagore 18 n'abigeme 7 barasansumwe muri uku kwezi kwa Ruheshi 2023 guheze. Ni mw'ikambi y'abateshejwe izabo yitwa Rame de Dieu iri mu gisagara ca Murambi muri groupoma ya Munigi muri teritwari ya Nyiragongo, ni muri Nord Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Vyose ni ngaha kuri no mboneshakure turabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi. Nayo ntunyemerere ntangurire ano makuru kuri iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko mu ntara ya Rumonge hari umugore apfunzwe kubera kuniga umwana. Estera Nizigiyimana w'imyaka 27 apfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi co mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku munsi wa mbere uheze kubera kuniga umwana kandi yabiteguye. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza. Igipolisi cahagaritse Estera Nizigiyimana ari uko gitabajwe. Aba ku mutumba wa Gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge nk'uko tubikesha amakuru dukurayo. Ababanyi b'uwo mukobwa babonye mu nda hanywabuye kandi ata mwana, mu gihe bari bazi ko yibungenze baca bibaza ko yakuyeyo umwana, bikavugwa n'abanyagihugu. Ababanyi biwe baciye barya akara igipolisi gica kiramuhagarika. Mu ntango yarahakanye ivyo yagirizwa. Twaciye tumujana kwa muganga basanga ibipimo biramwagiriza, ivyo bikemezwa n'umupolisi. Igipolisi cemeza ko cuguruye amatohoza kugira ngo kimukorere dosiye izoca irungikwa mu butungane. Uwo mukobwa we akaba apfungiwe mu gasho ko mu biro vy'igipolisi co mu ntara ya Rumonge. Nayo kandi mu yariko aravurwa mu gisata ca politike nk'uko nari ntanguye mbikugezako mu ntango z'ano makuru mu ngingo nkuru, womenya ko umurwi w'abashingamateka ba seneri babujijwe kugira ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Igipolisi carabujije kuri uwu wa kane mu gitondo abashingamateka bo muri seneri kwinjira mu ngoro y'umugambwe wabo kugira ngo bavugane n'abamenyeshamakuru nk'uko vyari vyateguwe. Imvo zatanzwe akaba ari ugushira mu ngiro amategeko avuye hejuru.
nk'uko bimenyerewe abo bamenyeshamakuru bari barindiriye mu nzu y'amanama ko ikiganiro gitangura ariko hanze hari uruhagarara abapolisi barenga 10 baje bava muri zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji ahari ingoro y'umugambwe barakikuje ico kibanza babwiye abo bashinga amateka ko badashobora kugira ico bashikirije abamenyesha amakuru baciye baguma hanze kugira ngo bakure ku matelefone maze babwire abategetsi kugira ngo babavugire inyuma y'amasaha abiri ibintu vyahavuye bisubira mu buryo inyuma y'aho bamwe mu bategetsi mu gipolisi bahashitse ico kiganiro rero cahavuye gitangura inyuma gatoya y'isaha 5 z'umutaga abo bashinga amateka bashikirije ko icifuzo cabo hari uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akura ihagarikwa ry'ibikorwa vy'uwo mugambwe Pampire Marayika yaragize ico ashikiriza ku izina ry'uwo murwi ntidutahura impamvu inyuma y'iminsi 48 inyuma y'amanama abo bagumutsi banse ivyavuye mu mwumvikano wa bose kuki baterekanye utwo tunenge muri iyo nama turizeye neza ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hazokwisubirako hagafuta iyo ngingo abo bashinga amateka bakaba babona ko hari hageze ko umugambwe seneri usubira gukora mu gihugu cose tumubajije kuri iki kibazo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yatangaje ko azokorana n'inzego zashizweho mu mwaka wa 2019 ku bwabo uwo murwi w'abashinga amateka wo ntaco ufise ubwira umushikiranganji kuko uwo murwi washizweho mu mwaka wa 2019 umugambwe seneri umugambwe uhangana ku rubuga mu Burundi bivuye ku ngorane z'uburongozi haraheza amezi menshi uwo yahoze harongoye ikiroberi c'abahutu agatorwaza yarahagaritse uburundu ibiro vya politike nabo nyene bahava batangaza ko atakiri umukuru w'umugambwe seneri umushikiranganji yarahagaritse ibikorwa vyose vy'uwo mugambwe agasigura ko hashobora kwaduka imishamirano hagati y'abacanyemwo nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko inyiragongo ibitigiri vy'abashurashuzwa ku nguvu biguma vyiyongera mw'ikambi y'abateshejwe izabo yitwa Ramedendie 25 barasambanijwe ku nguvu bagizwe 25 basambanijwe ku nguvu bagizwe n'abagore 18 n'abigeme 7 barasansumwe muri uku kwezi kwa ruheshi guheze ni mw'ikambi y'abateshejwe izabo yitwa Ramedendie iri mu gisagara ca Murambi muri gurupoma ya Munigi muri teritwari ya Nyiragongo muri Nord Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ivyo biharuro vyashizwe ahabona na Ernest Agano umukuru w'iyo kambi y'abateshejwe izabo mu kiganiro yatanze mu runani sauti ya wahami asigura ko ivyo bikorerwa cane mu mashamba igihe abakenyezi baba bagiye gusenya kubw'umuyobozi w'ikambi y'abateshejwe izabo yitwa Ramedendie abo bakenyezi bahura n'abantu batazwi bakabasambanya imbere yo kwiruka bahungira mu ishamba mu kwezi kwa ruheshi twaharuye abasambanijwe 25 bagizwe n'abigeme 7 n'abakenyezi 18 vyashikiye habonetse abasambanijwe abakenyezi canke abigeme ndabarungika ku mavuriro bamwe basambanirizwa ku nguvu mw'ikambi abandi bagasambanywa bariko baratembera barondera ivyo bashira ku munwa barondera n'inkwi zo gucana uko akaba ariko bisigurwa na Ernest Agano kugira ngo ivyo bigwanywe hasaba leta ya Kongo n'amashirahamwe akorera mu gisata co gukingira abakenyezi kuba hafi yabo vyashikiye mu kubaronderera umuganga bakurikirana tubamenyeshe ko kiretse ikambi yitiriwe Ramedendie abandi basambanywa ku nguvu bibonekeza mu makambi ya Burengo Rushangara Muja ndetse na Kanyarucinya hose hakaba ari muri Nord Kivu ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye mu gitondo co kuri uwo munsi wa mbere w'ino genekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi 2023 ndagushimiye wowe utwereka ko ubandanya kubana natwe ndakwifurije kugira umunsi mwiza no kururanirwa mu vyo uriko urarangura vyose uwo munsi kumwe n'ivyo yewe utegekanya kurangura